Yesu nashimwe. Nagomba mvuge ibintu Imana yankoreye. Je nakuriye mu buzima bubi no kuvuga nari naraboshwe biteye ubwoba. Namaze amezi 12 mu nda, abandi bamara amezi 9. Ibyo ndabibamwe uko na mama ntabwo yarazi yuko jewe nzobaho, yarazi yuko tuzopfana. Ndavuka ngize ku mezi 3 turakurana n'abandi bana nyene tuvukana bari babiri baca barapfa, mugabo jewe ncandaguma ngaho na jewe nyene mera nk'uwapfuye abo babahambye. Jewe ndaje ngaho onye vyanse nyene baravuga ati nshaka ngo uvuge ibintu bikomeye nka 3 bine 5 ucuvuga n'ivyo yakoze kuva amasengesho ya hano. Ego hanyuma jewe ncandaje ngaho mama yavuze ati je nuwo ntabwo nzomukuramwe umwana. Ndaguma ngaho onye haheze nk'indwi, mugabo ndahembuka bampera amata muri mwiserenge bashira mu kanwa byawe. Rero naciye nkura naraboshwe, haragera igihe hamwe abarozi barantera ku rugero ruteye ubwoba. Nari n'umusazi barananjana no kumugasho ngo bagiye kumfunga, bari bandoze nyene. Ariko nari naje ngaha muri repentance ndahabonera Imana, naja kwijabe ntari umuntu nshika haje umusonga ngaha mwibere. Hanyuma nkaza ngashikira umukozi w'Imana kugira ngo ndamubarire nkacangwa imbere yiwe. Abasenzi baransengera, bansengera hafi amasaha ashika kuri 3 nabananiye ndijewe ngana nkuko ngize nkuko unye nta muntu numwe yashobora kungonda. Nukuri ndashimira Imana cyane yo mwijuru ibikorwa yankoreye. Ndashimira Imana yo mwijuru kuntu nagiye mbohoka. Imizimu yarantera cyane, harazi imizimu mwijuru sinigera sinzira, nararambona umwanya wo gusenga nkawubura bakantwara amasengesho. Wa mwanya wo gusenga hageze hanyuma nkaja naduka nkarira. Ariko mugabo Imana yaragiye imbohora, ubu niyo mizimu ntabwo nkiyibona. Ndashimira Imana yo mwijuru rero ibikorwa yankoreye. Ndashimira abasenzi bo ngaha n'ukuri narabagoye ndongera ndasubira ndabagora ku rundi rwego rwo hejuru. Harageze n'igihe hamwe nza ku mukozi w'Imana ndavuga ati jewe ndamanitse amaboko, jewe birase vyanse, jewe ndabona yuko vyanse gose. Mugabo arambwira ati ntabwo wovuga yuko vyanse kandi mpwemu yera ari muri wewe. Jewe fise ibintu byinshi novuga, ariko hariho ibikomeye maze kuronkera ngaha muri repentance. Icambere mvuga gikomeye Imana yankoreye imoni n'abarozi gakomeye. Cambere byose bari banyugariye ibintu byanje byose, najewe banyugaye muri mako ubuzima bwanje bwose babwogaye. Namaze amezi 6 ntaja mu bihe, maze gushika ngaha muri repentance baransengera mu minsi mikeyi ibihe byanje bica biruguruka. Ico nico cyambere Imana yankoreye kuva shitse ngaha muri repentance. Haleluya. Hama kubera ko nari mboshe, mwungere mwumvise yavuze yuko hagera n'igihe nkamurondera bikanka ko tubonana. Acarambwira ati wewe uri umunyamugisha kubera yuko uza no kundondera ukambura. Ico gihe nari yumva umutima ariko candizera Imana, ndavuga ati Imana jewe naje nganje kukurondera, shaka rero ko wewe nyene unyiyereka ndakubone by'ukuri. Nari mfise intambara nyinshi cyane. Shimira Imana ko ubu uyiziri ku musozo. Haleluya. Nagize intambara nyinshi mu buzima, cyane zimwe zari zifatiye kuba bari hejuru yanje. Shimira Imana mu gutera intambwe ngo mu kubatizwa. Umunsi nja kubatizwa naragwanye cyane gose, maze gutera intambwe ndabatizwa ibintu cyantangura kubona biriko biruguruka. Haleluya. Haleluya. Hariho n'iyindi ntahe mfise y'ukuntu ndiko ndabohoka. Munsi bucambatizwa nagiye numva hari ubushobozi buriko buranshika bunkwega, buranterura buntu harahariya hejuru kuri podium. Nta muntu numwe nayibwa nagerageje kurondera mwungere ngo ndabimubarire ndamubura. Ariko cyo navuga ati Imana ni wewe ndiko ndarondera, nta wundi muntu ndiko ndarondera. Ndabibwira abandi bakozi b'Imana bambwira ati yo ni nzira yo gutangura kubohoka. Haleluya. Narumva ko mboshe guhera mu mutwe gushika ku maguru. Ubu rero ntanguye kuja kutambira Imana,
uko numva ubwo bushobozi nshitse ngaho bukanshika nkaca numva bya bintu bimeze nk'imigozi biriko biracikagurika. Haleluya. Abakora ariko barambona baza kuyumvira ngo iki, ariko aho mariye gufata ingingo vuga ati rero nta wundi ndabwira Imana namwungere n'abande bose ntabo ndiko ndondera Imana. Musi ntangura gufata ingingo yo kudugayo ntabwo bamfise, niwo musi natanguye kumva bicagagurika bya bigozi byose. Haleluya. Ubu rero nshimira Imana kuko uko nduzeyo nkatamba n'ikisirimba je ntacyo nari nzi gutamba, ariko uko nagenda niko numva byose biriko biracagagurika byose. Shimira Imana rero kugeza kuri no saha byose nza numva bicagaguritse nshitse ngaha, ariko biracasuriranya ariko byose. Nanje mpagaze nshima Imana, nashitse ngaho masengesho yo muri burakeye, nari mfise ingwara yamfashe ngaha mu nda ndibwa cyane, yaduze ubushoye gushangaha ku mutima igaca iduga no ngaha gushika ngaha mwizosi. Iyo ngwara ncanshika ngaha nje ku masengesho. Narashima Imana rero ko maze gushika ngaha narabonanye nanye ku pasiteri wacu, yarampaye abasenga ngaha baransengera, bamaze kunsengera nabanda nje nkurikirana amasengesho, ubu narakize. Nari mfise umusonga ngaha nari maranye hafi imyaka 10, naranambwira umudamu wanje turi umusonga uzompitana, tumusi n'umusi nshobora kuzokwitaba Imana. Kuva nshitse ngaha uyu musonga ntaho ndasubira kumva, narakize ndashima Imana. Kotse ku bugingo bwanje ubuheze hari kwa mbere niho natangura kuza muri burakeye hano. Hama nje muri burakeye je nari mfise ingwara yamfashe mwizi ntege nke umuntu agira ngo mu mashengero, turi mu mashengero amasengera mwene wacu ko ndakijijwe maze imyaka 9 nkijijwe, muga ntushobora gusengera umuntu ngo akire. Imana ishimwe. Imyaka 9 yego. Hanyuma ndamusengeye muga Imana yarakoze ibyayo ntiyapfuye, yakomeje kubaho, iramwongera iminsi yo kubaho. Hama naje hano nze kumera nk'umutabariza kugira ngo Imana igire icyo ikora ku bugingo bwiwe. Hama bya bintu byari muri we bica byimukira muri jewe. Hama ndavuga nti hano hantu iyo bija hose bonsengera nkatabagwa. Imana ishimwe. Reba baransengeye biragenda n'ubu biza biraza kubera hari inyigisho pasiteri yatwigishije, atwigisha gusenga cyane, atwigisha gusenga. Ubu onye turiko turasaba umuriro ube muri twebwe kugira ngo izo mpemu minizigire icyo zitukorako. Yatubwiye ati Imana ibahezegire muhure n'amafaranga. Je no kuri kuva ku wa kabiri kugeza tuvugana ndamaze gukorera ibihumbi 700 nabyo naziga. Imana ibahezegire. Biranka gushika ngenda barangirira amagizame bacavuga ngo gwa ikivyimba ngo munda, kandi ndagwara n'umutima wa kimwe na kimwe, kandi nari nkomeye ntaho ndawugwaye. Banjenye kwa muganga basanga umutima ugeze kuri 19, kandi nari nkomeye. Umuganga ashavuga ati ntabwo tukutera iserume ku mutima wiyadukanye utahora urwaye, tora ibi binini ubanze ugende bagusengere hama uzogaruka tukugirira ibipimo. Je niho nyokuru wanje abangaha kumutakura yacambwira ati uzoze naba mu Rumonge ndakujana hano ku 8 basenga. Niho naza ngaha ego turabonana na wewe mukozi w'Imana, ndakubwira ati Jefise ntiwanambajije mugana navuze ati ndafise, wambwiye ngo ufise ingorane mu nda. Ce ndakubwira ati hari ikivyimba kandi barampaye rendez-vous yo kunkora. Hamucura asengera, maze kusengera ndataha. Bukeye ndabona ikimenyetso kumenga caka ivyimba kiramenese, nagoma mbona ibintu nyene bivayo. Hama nyene nkoze kuko gwara uvyimba ho gwari ntago nasubiye kumva. Kuchamwe ngenda kwa muganga barampima bacavuga ati caka ivyimba nta kiriyo, wa mutima urakomeye. Imana ibahezagire. Izi ntago mbazifate